Mu bintu bigize umubiri w'umuntu hari umutima ufite igice kimwe mu kitaboneka muri wo. Umuntu wese yifuza kuyobora muri buri kintu ariko arakora ateza kuba afite mpwemu ikomeye, spiritual dimension, kuko mpwemu ikomeye niyo igaragaza inkomezi mu buryo bw'umubiri. Ni nk'irwa gutahura ko ikintu cyose kitaboneka n'amaso y'umubiri ntibisigura ko kidahari. Umuyaga ntidushobora kuwubona ariko urahari. Abamarayika, Imana ntitujya tubibona ariko twizera ko bahari. Ibyo bisigura ko nimba hari ibintu turashobora kubona n'amaso y'umubiri twizera ko bihari, hari isi itaboneka ifite ubuzima bubandanya muri iyo n'ingongeneke ko zigahanga ubwo buzima. Niyo mpamvu kubera umuntu nawe afite igice kimwe mu kitaboneka muri we, ni nk'irwa ko atahura iby'iyo nsi itaboneka agatahura n'ubuzima bwaho nuko bukora. Ni kuri Big Dream Media. Nimba rya mbere ukurikiranye ndagutumiye like na sabone, wongera ufine ko akamenyetso k'inkengeri kugira ngo wamuronke ama video yacu. Twisunze Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo 11:3 turashaka kubona ko ibintu byose biboneka byaremwe biva mu bitaboneka bija mu biboneka. Bisigura ko ibintu byose biboneka n'amaso y'umubiri byatanguriye mu buryo butaboneka imbere ko bigaragaza inkomezi mu buryo buboneka. Niyo mpamvu ari nkenerwa rwose kugira inkomezi mu gice cyawe kitaboneka imbere kugaragaza ubushobozi mu buryo buboneka n'amaso y'umubiri. Muri buri kintu cyose, haba ibya politiki, iby'ubudandaji, iby'ivugabutumwa cyangwa tugenegene, abantu bafite mpwemu ikomeye niyo bagaragaza kuyobora kurusha abafite mpwemu ihuha cyangwa idakomeye. Niyo mpamvu ari nkenerwa ko ubaho ufise ukongera ukaguma mu murongo ugw'inkomezi kugira ngo woroherwe kuyobora mu byo urakora byose. Uyu munsi twaguteguriye inkingi zishaka kuri 4 wo kubakirako kugira ngo mpwemu yawe itaboneka igira inkomezi gutyo woroherwe kuyobora mu byo urakora byose. Inkingi ya mbere, kugirana imigenderanire n'Imana. Isoko ry'inkomezi zawe iteza kuba yubakiye ku kintu, ku kibanza canke ku muntu w'umunyenkomezi gusumba izawe. Imbere yo gukorera Imana ni nk'irwa kumaze kubaka imigenderanire nayo, hamugakora nayo mu byo urakora byose. Imbere ko wifuza umugisha uva ku Mana, manza ugirane imigenderanire n'Imana. Uyimenye, uyitahure, umenye ibyo ikunda, ibyo yanka. Ni wakora gutyo uzobona ivyiza bikuzako atari inguvu nyinshi ukoresheje. Ibyo tusanga muri Yobo 22:21. Inkingi ya kabiri idotuma mpwemu yawe agira inkomezi ni ijambo ry'Imana. Ijambo, ikintu cyose wifuza gukora kuri ino si ni nkenerwa kugira umushinge ku ijambo, kuko kwa Bibiliya ibintu byose biri munsi y'isi bikomoka ku ijambo. Ibyo risanga muri Yohana 1:3. Akamaro k'ijambo ni ukuguha iyerekwa ry'uburyo wakoramo ibintu worohewe kugira ngo ugaragaze ubushobozi n'inkomezi zawe mu byo urakora byose. Fata akanya ko kurisoma, urimenye, uritahure, wongere umenye n'ubwenge buva muri ryo. Inkingi ya gatatu izo gufasha kugira ngo mpwemu yawe akomere ni isengesho ryawe bwite. Igikorwa cy'amasengesho uretse kugufasha kuronka ibyo wifuza ku Mana, azogufasha guhinduka ugiranira isano n'Imana yawe. Amasengesho azoguhindura ugiranira isano n'Imana yawe usenga mu bubasha ari mu mikorere. Niyo mpamvu muri Bibiliya turashobora kubona ko igihe Yesu yafata imyanya myinshi yo gusenga byamuviremo guhindurwa uko yasara kayangana kugiza n'abantu bari hafi yo bamutinya. Ibyo bitisanga muri Mariko 9:2-5. Uko ubandanya ufata imyanya myinshi yo gusenga niko urushiza guhinduka, nako n'abantu bari hafi yawe bagutinya batangaza n'ubushobozi bwawe. Ikindi gikorwa cya kabiri cy'amasengesho ni ukuguhuza n'isi y'impwemu. Tuko turasoma Bibiliya turashobora kubona ko igihe Yesu yaba ariko arasenga hari ibiremwa byaje haruhande yiwe birafise umubiri nk'uw'abantu. Ibyo bitwereka ko amasengesho ashobora kuguha access y'insi y'impwemu
hama ukaronka ubufasha buvuye mw'isi y'impwemu, gutyo ukayobora worohewe mu vyo uriko urakora vyose mw'isi y'umubiri. Inkingi igira kane ni ukwisonzesha. Ikintu cyose uriko urakora kirakeneye kuronka inkomezi z'umwuka kugira ngo cyoroherwe congeye kinabashe kugaragaza ubushobozi mu byo bugaragara n'amaso y'umubiri. Aha turashobora kubona inyungu nkuru zibiri zo kwisonzesha. Inyungu ya mbere ni ugushobozwa mu gukora ibintu biboneka nk'ibigoye. Girusanga muri Yesaya 5:8. Inyungu igira kabiri yo kwisonzesha ni gutangaza amakuru yawe y'umubiri biciye mw'isi y'impwemu. Hari ahantu n'ibibanza bimwe bimwe uzisanga amakuru yawe n'izina ryawe ryaramaze kumenyekana nubwo wowe utarahashika. Igeretsanga muri Luka 4:14. Kwisonzesha ni kimwe mu byafashije cyane intumwa Paul. Nubwo byaboneka ko afite ubushobozi mu byivuga butumwa, yisonzesha kenshi akongera agasenga kugira ngo abashe gushobozwa mu byo ariko arakora byose. Niba gira umugenzo wo kwama wisonzesha kenshi, uzokorerwa kuyobora mu byo bw'umubiri biciye mu byo bw'impwemu. Inkingi ya gatanu zo gufasha kugira inkomezi mu gice cyawe cy'impwemu ni kuba munsi y'ubuyobozi bw'impwemu. Ububasha burashikiwe n'ubundi bubasha ntibishobora kugira inkomezi zikanganye. Utitaye kuri Imana yaguhezagiye ni nkenerwa kurushiza kugira imigenderanire n'umuntu ufata nk'icitegerezo cyawe mu bya mpwemu. Wibuke igihe cya Elisha hari Eliya yafatwa nk'icitegerezo ciwe mu by'impwemu. Igihe cya Yoshua hari Mose yafatwa nk'icitegerezo mu by'impwemu. Ni kuri Big Dream Media. Nimba rya mbere kurikiranye, rero tumigira like na sabone, wongere ufine kwa akamenyetso k'inkengeri kugira ngo bamuronke ama video yacu.